Okay, ati ndagarutse muri mwake ndizera ko mumeze neza. Gazina banyitwa Nijimbire Diodone, karibu ku channel Diodone ND. Uri mushasha ntibagire kugira like, subscribe, comment. Utari mushasha naho ntibagire kugira portage. Ati rungikira mugenzi wawe kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri. Ati ukuri aho kuri kwa nta handi nahanyene. Ego ino munsi video yari kuba ukuri kwanone podcast mugane ndabonye bidashoboka. Gusa ni icyumviro kandi n'ikibazo ngomba ko twoyaga hamwe hanyuma tukungurana ubwenge tugatahurana tukamenya. Ego ngwati nico gituma umuntu ashira ama content ama video atandukanye kw'icano kugira twese dushobore kumenya bishasha aho dushobore kungurana ubwenge mu ntandukaniro umuntu wese afise mu vyumviro vyiwe uko nuko. Ego hanyuma ndizere ko mumeze neza kandi uri ready witeguye kumva ikiganiro cino munsi guhera ku mwanzo gushica ku mwisho. Ego ngwati ikibazo niki ngwati burya broti ni kubera iki twibaza yuko Afrika siniko ndavuga Burundi au South Africa au Zimbabwe au Congo au Rwanda au Uganda Tanzania ndiko navuga Afrika nk'intuze nk'igihugu cyose ca Afrika si igihugu hubwo ni continent kubera kirimwo ibihugu vyinshi. Afrika nka yose ni kubera iki twibaza yuko itaratera imbere, itari developed, itaratera imbere. Ni kubera iki twibaza yuko Afrika itari developed. Ego hariho ibice bimwe ibihugu bimwe bimaze gutera intambwe bikaba vyarateye imbere ku rwego wovuga ati burya ngo vyarageze aho wovuga ati bigomba gushikira ibindi bihugu vya mbere nka America, Australia, France uko nuko uravye bisagara bimwe. Mugani ngo ati si twese tubibona uko hariho ababibona yuko burya ngo Afrika iracari hasi cyane. Mugani naje ngo bahutwo yaka kwiki kibazo ngo ati ni kubera iki twibaza yuko aho tuvuga yuko Afrika itaratera imbere. Burya hari video ndariko ndaraba undi mugabo nyene abaze iki kibazo hanyuma inyishu yagiye aratanga ko ivyo bariko barayaga ivyo bariko baravuga ko bijanye n'ingene tkuvuga ngo ati ubu Afrika butaratera imbere ngo ati nuku ni ivyumviro vyari bimeze neza. Naje ndavuze ngo ati burya ibintu biratahuritse. Burya uravye akahise ko muri Afrika n'akahise gateye ubwoba kamacakubiri kubwicanyi uko nuko urumva kashubije inyuma ibihugu vyinshi mugani turiko turaba ibihe birenganye. Urumva hari ibihugu bimwe wo kwiyumvira yuko bimaze kugera ku rundi rwego rurerure kubera kahise kabo kari kakera. Ubu vuga ati baramaze gutera intambwe bakaba barashitse ahantu nivyo ngo ati biravana. Mugani tugende kwiyumvira ibindi bibazo ngo ati burya utaravye ngo ati ingene ivyo bintu vyagenze akahise ko muri Afrika kagenze. Abazungu bakaza bakagira amacakubiri bakarondera ivyo barondera bakagira ante tubivanye hivyo tukavuga ati nta muzungu yigeze ahonyoza ikirenge muri Afrika. Ubu abanyafrika abirabure baba bagezehe mu iterambere. Burya natwe tuvuga ati dufise ibisagara nk'ivyo muri Amerika, vyo muri Australia, nk'ivyo bazungu tugenda turabona ku mantuze ya ku ma TV aho bamwe twahawe ubuhigwe tugasanga tubayeho turabibonye uko nuko. Rero ivyo bintu bitabaye tuvuga ngo ati ngo nta muzungu yahonyoje ikirenge muri Afrika. Ubu mwirabure abagezehe mu iterambere ryiwe. Tuba dufise ama etage amagorofa, tuba dufise indege, tuba dufise iterambere itandukanye nkuko uvuga ngo ati ibihugu vy'ubu bifise bijanye n'ivyuma ibikoresho kunuko ingene bagize industrial ingene bubatse ihinguriro z'ibintu zitandukanye. Tuba tubifise ivyo bintu nk'abanyafrika nk'abirabure kubera nubu hari ibihugu bitafise intuzenya amahinguriro bivanye
n'ingene ngira babaye n'ingene ico gihugu cifashe uko nuko mugani ibihugu vyinshi usanga bifise amahinguriro uko nuko rero twiyumvire rero mu ubwo buryo rero ikibazo nico ngomba ko twokiyaga ko muri comment kibazo ni kubera ko ibihugu vyo muri Afrika itoba iratera imbere itari developed. Jewe ndibuka yuko nkiri umwana ntaruko ndavukiye i Burundi mugana aho ndavukiye hose uko ndahasanze nikone ndahabonye nikone ndahabayemwo nikone ndarindiho. Urumva nyamba inzu ngene zari zimeze aho ngene twakora ibintu ngene twari tubayeho nikone vyari biri kubera sindarinzi aho sindashobora kutahura aho sindashobora kumenya yuko hariho ibindi bintu birusha ibindimwo ngene abavyeyi bagenda kurima bagenda gusuma ingene amazu yubakwa ingene twakinana n'abagenzi ingene twagenda kwishure ibintu byose twakora mwako kanya je ndabibona yuko ari vyone ndimwo nikone mbayeho nikone naho ntavyumvira kure n'abandi ngo ati babayeho. Urumva mwako kanya sindiyumvira yuko ngo aho ntuye hatari terambere oya kubera nikone ndari mbayeho. Rero ubiravye nk'ubwo buryo bwo kuvuga ati ndari umwana ndari ntuye aho hantu ivyo byose niko ndabibona hanyuma ucubirabira rero ku gihugu aho ku ntuzenya kuri continent yose yo muri Afrika ukavuga ngo atabirabure abanyafrika bose ngene bari babayeho kubera ntibaja bucengwa imbibe ibiyaga ngo uko nuko ngo bagende kuraba ingene abandi bantu barabe ingene ibintu bimeze oya bari ngaho mu gihugu cyabo muri Afrika. Urumva ngene bari babayeho nuko nyene bisanzeho n'ivyiterambere bibaye byari ibintu biyumviye bakora uko nuko nyamba ari kuraba ngene boshobora kurondera indya ari guhiga bakaraba ngene bokora amacumu ari kuba ahantu bakaraba ngene bokubaka inzu uko nuko urumva vyose babirimwo kandi n'iterambere ryabo ryari gukurira ngaho nyene kubera urundi gwaruka rwaza ruraza generation yaziraza ihindura ivyumviro hanyuma iterambere ry'abanyafrika by'abirabura rikaza ryahinduka uko nyene. Mugani benshi baca bavuga ngo ati ngo icavyononye aho uko umuntu ashobora kwiyumvira ngo ati icavyononye ni kubera umuzungu yashoboye guhonyoza ikirenge muri Afrika hanyuma ibintu byinshi birahinduka kandi ivyo bazananye bihindura ivyumviro vy'abirabure hanyuma nabo bashaka gukora ivyo babonye aho bashaka aho bipfuza ingena abo bandi bantu bari babayeho maze baragira n'ihigwe ryo kubona yuko aho barashika n'ahandi hantu babona yuko burya iwacu iyo tuba turacari hasi cyane aho nta terambere dufise mugani mwako kanya ivyo bintu byose utarabibona subira mu gihe ukiri umwana atana kimwe wiyumvira uko nuko iterambere ntiwagiyumvira kubera wabayeho uko nyene kandi wabaye mu iterambere rya kukanya wabaye mu bihe vya none kuba mu mwaka kanya ni wiyumvira ngo akazoza kejo ni wiyumvira kahise ivyo urimwo n'ivyo nurimwo mwaka kanya. Rero curaba rero ku banyafrika ku muntu yirabura yaba umuzungu atashoboye kwinjira muri Afrika none ubu twebwe tuba tugeze tuba twarubatse amagorofa aho hariho ukundi kuntu abanyafrika abarundi baba naje ngo abarundi abirabure baba baragize ubundi bumenyi kubera uko umuntu abaho kwisi nikone agenda arahinduka nikone n'ivyumviro bihinduka nikone nabejo bazoshika bahinduka. Urumva haba harahindutse iki kuvuga ngo ati impuzu abanyafrika benshi bovuga ngo ati impuzu bazikura mu bikoko
uguhingurira kw'ivyuma bitandukanye. Ndibaza ivyo byari ibintu bigoye kumenya. Mugani eventually kugira barondere ivyo bafungura, urumva bari bakeneye ibintu bishobora kwica ico gikoko. Rero ibintu bikomeye bisongoye vy'ivyuma. N'ivyo navyo nyene baragiye barabimenya. Sinzi imyaka twogereranya, mugani nk'imyaka irenganye myinshi kugeza mwaka kanya turimwo nk'imyaka 2000. Mwaka kanya turimwo abanyafrika bo bagezehe batayobowe n'abazungu mu iterambere ryabo. Kubera ngo ati nibi bihe turimwo uri kuraraba ibintu vyinshi n'abazungu babikoresha. Nyamba ari ubwo butare, nyamba ari ivyuma bitandukanye, nyamba ari iki vyose nibona babikoresha. Baza kubirondera muri Afrika, mugani ntibihingurirwa, ntibikoreshwa muri Afrika. Barashobora kubikoresha, mugani bigenda guhingurwa ahandi hantu. Hanyuma nibona bashobora ni kuza ni kubikora ivyo bintu bakavyubakisha uko nuko. None umwirabure aba yaragize ubwenge bwo gutahura yuko ari ku mare, ahabaye hari imare, hari inzahabu, hari ivyo bintu vya bakoresha amasimu, hari ivyo ubwo butare butandukanye bukora ibintu bitandukanye. Aba yarabitahuye. Hanyuma ugasanga uwovuga ati Afrika niyone bega yoba ari continent au bihugu vyo muri Afrika vyo bari vyone ari vya mbere kw'isi tubinyuranye. Ugasanga muri Amerika, ahubwo Amerika ntiyashinzwe. Amerika yabaye mu gihugu cyo muri Afrika mu iterambere, kubera ngira twagiye turahinduka mu vyumviro. Ingene twagiye turabaho, ibihe vyagenda birahinduka, ugasanga twageze mu rwego rusumvya ibindi bihugu biri hanze yo muri Afrika, kubera twagiye turagira ubwenge bugize buhanitse. Ingene ntidutandukanye kw'iki cyumviro, kubera ni ibintu vyinshi umuntu yoyaga ko mugani ugasanga umwanya ni we nubuze. Mugani uri kuriyumvira ico kintu, yaba umuzungu atashoboye guhonyoza ikirenge muri Afrika, abanyafrika baba bageze. Mugani hari ikindi kintu uwo muntu yaciye avuga ngo ati burya wiyumviye ingene ibindi bihugu bimeze, n'ingene abantu babayeho, abo bazungu uko nuko biratandukanye n'ingene Afrika n'abaho babayeho abirabure. Kubera bone climate yaho ingene hameze, akarere kaho ingene kameze, n'ahantu hashushe hagwa n'imvura. Muti nta bindi bintu. Mugani ugiye kuraba mu bindi bihugu n'ahantu hashushe hagwa imvura, hagwa n'ibintu zenya ibintu vy'imbeho, haza ibintu vy'imbeho, maze n'ibiburo ko nuko ibintu vy'amabarafu sinzi ngana bavyitwa mu Kirundi. Urumva ni ibintu vyinshi mw'ivyo bindi bihugu byatumye bashobora ngo ati kugira ubundi bwenke, kugira barabe ngene bobaho nk'abantu. Nyamba ari kurondera ubushuhe kugira ntibakonje mu mazu yabo, nyamba ari kurondera ingene bashobora kurondera indya bakazigumya zikaramba kugira ntizibore aho ntibashobore kubura ivyo bofungura mu ivyo bihe vy'imbeho uko nuko. Urumva ingene akarere kaho hantu kari kameze nikone kashoboye kubaka ivyumviro vyabo, hanyuma bakagera aho bageze ngo mwaka kanya. Rero sinzi nawe uko wiyumvira ivyo bintu ari ivyo aho uwo muntu yoba yari yihenze. Cenda niyumviye uko ako kantu nduvumenga na kantu wovuga ngo ati karumvikana. Mugani muri Afrika arashushe, umuntu aca agomba kuguma mu bushuha ararondera ngene yoronka akayaga. Mu nzu naho atakarose ntarondera imbeho, kubera burya ubaye ahantu atambehiri ukaba mu bushuhe akayaga kakaba kariho, ntiwiyumvira ngo ati kuzana ngo imbeho. Oya, kubera imbeho ni ikintu gwanya. Urumva ivyumviro vyo kuvuga ngo ati nge dukore amantuzenya ama AC, nge dukore intuzenya ibintu vy'ubushuhe, nge dukore imbiko, nge dukore ihinguriro, urumva ivyo bintu usangira keshi na keshi umuntu adashobora kuvyumvira, kubera abona yuko atari kibazo. Ego ngo ati burya umuntu afise ikibazo ni wene arondera inyishu. Rero nawe shanda kubaza none Afrika ibigeze, kubera n'iri terambere tuvuga ngo ati ni terambere kubera tumenya yuko hariho ibindi bintu hanze ya Afrika aho hanze y'igihugu wabonye
aho biriho bitandukanye n'ivyuza aho n'ivyo ubayemo kavuga bwa wundi nane hariho n'ibindi bintu twoshobora kugira twebwe tutaragira ngo kubera turabantu tuca twibaza yuko natwe tubishoboye mugane kenshi ngana kenshi ngusanga bitari muri twebwe ntibiri mu ndemano yacu yo gukora ivyo bintu kubera ntitwabaye nk'ubwo buryo mwako karere ko tuma tugira ivyo vyumviro byo gukora ivyo bintu twabonye aho hanze. Kandi hari akabazo je mpora ndibaza burya uri kuraraba ivyigwa vyinshi yego hari ivyavuye muri Middle East mu Barabu mugani vyinshi usanga vyavuye ngira nko mu bazungu ko nuko aho ivyigwa vyo kuvuga ati ngo karere ngo burya isi niryo rizunguruka izuba tukamenya inyenyeri burya ngo ati nayandi mazuba uko nuko uri kuraraba muri Afrika nta matara ariho ivyo bintu byose barabibona bakabona inyenyeri bakabona ibiki nibiki none ivyigwa aho abantu bagize ico bamenya incabwe ngo nuko kwandika uko nuko kumenya ngene ibintu bigenda uko nuko bariho akona kabazo na baza ko hariho incabwenge kera na kera zoba ziriho zandice ibintu kuvuga ati ngo abantu bariko barakoresha mwaka kanya mwiki gihe cavuye muri Afrika cy'umwirabure uko nuko yego usanga biriho je gusangira sindabimenya sindabigwa ko ngo hanyuma amenya abo bantu bari rero bazo bashobora kwandika ngaho muri comment hanyuma umuntu akabiga ko akamenya yuko burya na Afrika ifise agaciro gakomeye cyane kubera iragafise kandi kariho ni ibintu byinshi mugani tuzobiyaga ko kuwundi munsi ino munsi turiko turayaga ku iki kibazo ni kubera iki twibaza yuko Afrika taratera imbere urumva ngo ati ni kibazo kimwe mugani gifise inyishu zitandukanye uba muri Afrika utaragenda hanze ngo ati ntushobora kumenya yuko igihugu canyu aho utuye hataratera imbere aho hateye imbere kubera nivyo nubayemo nivyo numenya nivyo nuzi mugano umaze kujabuka imbibe ukajabuka ibiyaga uko nuko cutangura kubona bwa bundi hari ibintu tubuze mugano uriko raraba ngo ati burya ngo twebwe aho dutuye ni kubera ko tutashoboye gutera imbere muri vy'iwacu ni kubera ko tutashoboye gutera imbere aho tumenye ivyo ubwo butare abazungu barondera ko bufise akamaro ni kubera ko twe tutashoboye kuzana ivyo bindi bintu mw'isi ya none vyubaka aho bijejwe isi n'umuntu wese ku isi usanga ariko arabikoresha usanga nivyone bigize bimubeshejeho ni kubera iki cenda hora ndibaza burya ngo ati ngo abirabure ntabwenge dufise abazungu barawufise kubera nibone bateye imbere nibone bafise ibinibi nibone bagiye kwataka abantu zeba abirabure bavana muri Afrika uko nuko babesha abanyafrika kudandaza abandi maze wosanga nimwibi bihe ivyo bintu bikibaho uko nuko mugani ngo ati ni kibazo je ntashobora kumenya mugani ukizura ashobora kwandika ngaho muri comment ati ni kubera iki burya yo tukabaho tutamenya aho umuzungu atinjiye muri Afrika bwo kwibaza ngo ati ngo Afrika bwo burihe Afrika yobigeze yobimeze gute kubera ibintu vyose uzobona muri Afrika ma etage ibiki nibiki umuyaga nkuba ibiki nibiki tutabeshanya aho ntihenze ni ibintu vyavuye hanze ndubumenyi bwavuye hanze mugani nyamba ari ibintu vyavuye muri Afrika nyamba ibintu vyari kuva muri Afrika vyari kuba ivyahe twari kubaho ukwahe kubera twese turabira hanze kubera nibone bamaze gutera imbere uko nuko hanyuma tukagira tukanobera ivyo bakoze hanyuma tukabikora natwe mugani yaba Afrika itari kwiranobera ivyacu vyoba ivyahe ngo ati akona kabazo nawe ngomba ko wo kwiyumvira hanyuma ufise akanya urashobora kwandika ngaho muri comment Afrika yoba yarateye imbere aho Afrika ntiratera imbere gute yaba umuzungu atahonyoje ikirenge muri Afrika vyo ibintu bimeze gute ego ivyo ndihenze ko mu nkosore kubera ngo ati burya ukosorwa ni wene amenya ukuri aho kuri ego ngo ati ukuri aho kuri nta handi nahanyene akazi nabanyitwa n'ijimbere Diodone tuzosubira kubona niyo twabonana